Ndabaramukije cyane ndabifuriza kumererwa neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe mikumena n'imbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi nabategurira ikiganiro gikomeye hagati y'abantu babiri bashakanye, hagati y'abantu babiri babana mu rugo. Mu buriri ikiganiro bateguriye kivuga nti mu buriri ibintu bitandatu umugore akora bigashimisha umugabo. Ibintu bitandatu umugore akora bigashimisha umugabo. Abagore benshi bazi neza yuko ataruhara bafise hariya mu gitanda, bakahora bibaza yuko umugabo ari wo gutanguza igikorwa gusa, akaba bobo ukamenga uko batangiye kubikora aribo batanguje igikorwa, ukamenga ho menga bibateye isoni. Sibitu nk'abarundi rero bobo turacari inyuma cyane mu gikorwa cyo mu gitanda, mu gikorwa mpuzabitsina. Kandi ikindi naco ntidutahura neza yuko uko imisi ihera, uko imyaka igenda, uko amajambere agenda araza, kariko n'ibintu bitera bigira gute bihinduka. Bisa ko natwe tugira evolution mu byo tuba tugezemwo byose. Bisigura ko no mu mibonano mpuzabitsina hadegerezwa kubamo evolution, umuntu akevuriwa. Ibintu rero bitandatu umugore ashobora gukora bigashimisha umugabo. Icambere, umugore arashobora kubaho, umugore ashobora kuba abayeho atabangamirwa no guhindura, dufate no guhindura position. Umugore ntaje ngaho gusa ngo yumve neza yuko gukora imibonano mpuzabitsina ari kujya kugarama gusa, kugarama oya, akumva yuko menga atabangamiwe. Umugore atabangama yuko umugabo yomubwiye ati reka duhindure dukora kora ama position aya naya, umugore ndiyakumva neza ntibimubangamiye, akavyemera akabikora. Ibyo bintu birashimisha umugabo, ku buryo umugabo amubwiye ati erega hindura tugire akano ga position, hindura dukore kano ga position, hindura uku, umugore ntibimubangamire. Mu gihe umugore bitamubangamiye, umugabo arumva yuko avyishimiye cyane. Icya kabiri umugore ashobora gukora kigashimisha umugabo. Icya kabiri, kuba umugore wifitiye icizere. Umugore akaba yifitiye icizere, yikunda, atabona ati jewe ndavyibushe, akumva uko menga umugabo amubonye menga avyibushe, yumva menga akabona uko menga biramubangamiye. Yaba yonze akabaho yumva we yuko menga aribangamiye ubwiwe, ku buryo naho umugabo yomubwiye ati kura impuzu canke umugore atibangamira kuko ateye ku mubiri, ku buryo yovuga ati ndakuye impuzu, akabona nyene yuko ari sexe, karimeze neza. Umugore rero atibangamira ku mubiri wiwe, abona yuko ari mwiza ku mugabo wiwe, uwo mugore biraryohera umugabo. Kuko mu gihe muko mukora amabanga mu mpuzabitsina, wumva nyine utishimiye n'umubiri wawe, ntibiheza ngo biryohe. Rero umugore yifitiye icizere c'umubiri wiwe, yifitiye icizere we nyene yikunda, biraryohera umugabo. Umugore atabangamirwa no kwambara ubusa, yumve uko ari imbere y'umugabo ashobora kwirekura, agashobora kwigira utuntu hirya no hino yambaye ubusa. Mu gihe atabona ko je mfise ibidunduri mu nda, ati umugabo bibonye ndumva isoni, atabona ngo mfise ibisusu bimeze nabi, ngo umugabo bibonye ngo ndumva isoni, oya. Umugore yifitiye icizere, yumva yuko we nyene ubwiwe yihagije, biraryohera umugabo. Ica gatatu umugore ashobora gukora kikaryohera umugabo, umugore agira uruhara mu gikorwa, agatangiza igikorwa cose mu gihe bimujemo. Umugore agira uruhara mu gikorwa, we nyina nawe nyina agatanguza kijya gikorwa, agatangiza igikorwa cyo mu gitanda, biraryohera umugabo. Arashobora kugitanguza byenava bakiri ku kazi, akandikira umugabo ati nyabuna baby tuyu munsi mana ndifuza ko nza kuba special, ndifuza yuko nza kuba ndyohewe, ndifuza ko no munsi nza kundyoherereza, ndumva ndagushaka be. Akabitanguza mu uwo mwanya, akagitanguza ikorwa hakiri kare, hagera nimugoroba agasasa igitanda neza, agategura inzu neza, ku buryo umugabo aza kuza avuga ati
kweri umugore aranshaka. N'igihe haba hageze nk'amabanga mpuzabitsina akavuga ati ben ukuri ndagushaka please, akamutera karesa hagira iki. Mu gihe rero umugore nawe nyene ari we ariko aratanguza igikorwa biraryohera umugabo. Ica kane, umugore atabangamirwa no guhindura ahantu mukaba mwakorera ahandi hantu. Bizwi neza yuko gukora amabanga mpuzabitsina ari kuyakorera mu cumba gusa, atahandi hantu yokorerwa. Umugore atabangamirwa nuko dufata abana bagiye ku ishuri ntabahari, nta muntu n'umwe ahari, kubikorera nyene hajya muheje gufungura, muheje gufata ka dessert, muko muganira neza, mukabikora nko muri salo. Murumva uko menga bibaye kundi kuntu gushasha gusumba kwa kundi vyahora bikorerwa mu cumba. Mugiye nko muri douche ugasanga nyene muraganira ibiganiro, ugasanga nyene bigiyemwo mukabikorera muri douche, birumva neza yuko menga muraryohewe nkuko bitandukanye na bimwe byo mu cumba. Rero umugore atabangamirwa no bikorera ahandi hantu, uyo mugore arahimbara umugabo. Ica gatanu, umugore yambara imyenda y'imbere myiza iri sexy, ku buryo hageze ajya amabanga mpuzabitsina hagera guko ashobora gukura impuzu, umugabo akumva nyene noneho arabishatse na gose kubera abonye ya mpuzu z'imbere zimeze neza, yasutiye ya kareso y'imbere imeze neza, isa neza, iri sexy. Apana wundi asanga yaratabutse uruhande rumwe canke nyene cyarakwedutse ukuntu. Oya, birashobora gutuma na bwa bushake yarafise umugabo yaragufitiye busubira hehe inyuma. Rero kwambara impuzu ziri sexy biraryohera umugabo. Ica gatandatu, menyera kwerekana ko unyurwa, ku buryo umugabo agukoreye neza wumva yaguhagije, ukumva yuko ukwiye kumushimira ukamubwira ati merci chérie, merci mukundwa, wandyohereje, wangiriye neza. Ukamubwira ati thank you my baby, ukamushimira gushika ku buryo nawe yumva ati uyu munsi kweri nakoze igikorwa. Kwirekura mu gihe uri mu gikorwa mpuzabitsina, ukirekura, ukaryohererwa ibikorwa, ku buryo umugabo hahandi abageze, ku buryo ushobora kumunihira akumva yuko ageze ahantu nyene nawe akuryoherereje. Umugore akirekura mu gikorwa cyo mu gitanda, akumva yuko atacabuze. Nimba akoresheje kunyarutsa ukamwereka nyene yuko yakoresheje kunyarutsa, nimba gikagenda polepole, byose ahageze ukagira gute ukahamwereka. Ndabashimiye rero utarakora subscribe ayikole. Thank you.